nimba nyene icubahiro yaratugize abajama biwe kubera iki tutofatira aho nyene ahubwo ngo tugire donc twavance sawa sawa kera siko vyari bimeze yego kuva 2020 gushika ubu cenda ziko maze kuvugirizanya n'icubahiro sinona gaharu hamwe kera batwita abavuayo nibiki nyene icubahiro aratwubahuye dukore ibintu vyacu arabiteye iteka ntaco tuzokwagiriza leta rego oya kwe urashobora kumva ngo paeje iratanga amafaranga iratanga 50 million wowe ukabutarakora ku miliyoni 5 ushaka ko baguha senkani kandi paeje bakaziguha hega ushobora no gucuja kuborerwa ati ya ivi niko na hela iyo ubwe wishize kuri niveau ya Kidumu canke muri kumwe ubona aho kwikiye kibanza ubona nyene uri wa mbere canke haracari hakantu uvuga ati harimo intambwe kana je wa mbere wewe ikibanza ca mbere je wa mbere ndicaye ni nasi ndi hano imyaka erega ari ikintu kibisigura narakiriye Fally mu Burundi narakiriye Diamond mu Burundi burya ni naho havuye izina ryitwa rya Mukali wa Live East Africa cyazanywe n'abatanzania hari muri 2019 kuri Zion Beach abatanzania babonye ukuntu mvuza bahagarara ku mameza barabo umupeti yasaze haba ngo uje mani Mukali wa Live uje mani ajua kupiga vyombo vyote uje vyinshi cyane bavaho bambatije Mukali wa Live njanda ryakira hari ukuntu rucu usanga rimwe na rimwe iyo baririmbye y'abanyamahanga bashitse mu gihugu iwacu bahawe agaciro karekare nkuko byagiye kuba ubuheruka mu gitaramo cabereye mu ntara ya Gitega ku muririmbyi Harmonize aho bagerageje kumugirira ibintu giye kurabona ko ngaha mu Burundi atamuririmbyi numwe dufise arabikorerwa uko bamwakiriye dushike mu gitaramo ibintu bitandukanye aho mbere byagaragaye ko ari nawe yaciye amazi ugasanga ivyo bavuga n'ivyo bakora umenga ntabibona ubibona gute ko agacira abanyamahanga bahabwa hano mu gihugu iwacu kumenga sikari iwacu baca bahabwa bagiye mu bindi bihugu gukora ibiteramo ubwo bushimwe mutanga canke ayo makado mugenda gushira abanyamahanga banza mu yahabi wanyu bigende neza daboro mubanze mubamurikire babone ko mubitayeho hama mwiyumvire kuja kubikorera abandi bantu namushiriyemo hari n'uwitwa Bernice yagerageje gusoma Kondebo yagishika ku kibuga c'indege ngamugwe mu munda kandi mu gihugu ca Tanzania ngo bisanzwe bitemewe eski iki kintu cyo kutamenya imico y'ahandi hantu ntubona ko naco gishobora kuzodukoze bari gihe kimwe bon reka mbanze mbwira abantu ahubwo baze tujya inyama yego hazoba ari kwa gatanu le 28 na samedi le 29 yego kiretse ko tuzojya inyama tuzoca dusozera ete canke ici sivyo yego hama tubisozerane n'umuziki wa Vishu Peace and Love na Peace and Love Bujayami Bliss ni ruhande ya Cafe Gourma muri Centre Ville abantu ndabatumiye kuva saa 12 vyo guheza ntihagire ubimbaza kuko y'abantu baryohewe kirazira kubakura mu munezero kandi ngo uyimye azohanwa nk'uwiyahuye. Salut dans la nation, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, tugire Kristo sashimwe vana musenga mwiro canke bwa Kevanya na muherereye. I am your boy who I am a cool boy and a good boy. Asamba kwa kundi je suis Van de FDC muri roga sodo na nation hekora cyane ku bwanyu. Ndi niteka canke ntewe iteka kuba kumwe namwe kwino ncuro. Ku mazina aho runyita ashaka bongere ko Monsieur Ndoto. Kuko umwe mu baririmbyi b'indoto zanje guhura nawe turahuye kandi ikiza cya byose nuko duhuriye mu kintu kizima canke duhujwe n'igikorwa. Vishu umeze neza? Yambo cyane. Yap. Ndi kumwe na Vishu Love ni kuvuga ni umuririmbyi amaze gukora byinshi bitandukanye mu gihugu c'u Burundi bamwe bamwita muganga w'imitima bivanye nuko akora indirimbo zigashika ku mitima y'abarundi bakazakira neza ugasanga ibintu bimeze neza abandi bakamwigisha bakamwita ngo ni mwigisha ashobora kwigisha abantu atiri banatora ikaramu canke adatoye urupapuro ariko biciye mu mpano yahawe ugasanga ibintu biragenze neza ramusaba abakunzi ba Gatech TV Vishu Love ndabaramukije ntimugira amahoro n'urukundo Vishu Love yaje hanyuma ajya amazina yawe ko agoye gusubiramo biragenda gute biroroshye cyane kaze rero mudusanze ku kazi turi ku kivi ibintu ni sawa bimeze neza abakunzi bacu bivanye naho baherereye ndabaramukije mwiriwe mwaramutse canke bwakeye bivana naho baherereye nuko mbo ugiye kuraba nyene ni umuririmbyi umwe mu baririmbyi navuga mu gihugu c'u Burundi
novuga ko nyamba novuga ko nko mwikomeje nyamba novuga gute kuko si ibya wese mu gihugu cy'u Burundi kuba umuririmbyi ashobora kugira studio hafi yiwe ku buryo bw'uko akeneye gukora indirimbo yamworohera nk'uko mwe biborohera ubibona gute ku bwawe? Oya nivyo gushimira Imana kuko nibaza ko ico umuntu ashika ko canke ico umuntu amara bihera mu ndoto hamuga havuka bishikako urumva rero uko ndabifata ndashimira Imana yampaye d'abord inguvu zo kuba nkomeye zapari zo gukora d'abord kuba ngihema n'icyo kintu cyo gushimira Imana hama ibisigaye Imana ibiduha nk'inyongera ngaba Imana ntizoza kuguha ibintu ataco nawe wakoze ni wa mugani wo mu Kirundi ngo Imana ifasha uyifashije. Voilà. Yeah, merci beaucoup. By the way tutaraja kure congratulations uheruka kuduha indirimbo novuga ko ni kimwe mu kintu ugiye kuraba indirimbo ziwawe zisangije ziba zifise message hamwe umuntu ayumva pana bya bindi byo kwirirwa turaca hirya no hino umuntu ashobora gutahura ico wavuze byoroshe cyane ni indirimbo yuzuye inyigisho indirimbo witugiye kwiki. Bon sinovuga ngo mpavangira ico ndayibabwiye ko kubera ko nimba mwarayumvirije ikabakora ku mutima ico nico mba nkeneye ni naco mba nifuza yuko iyo nsohoye indirimbo itaguma kuri jewe gusa ahubwo igira iki sigiye abantu mu mitwe canke mu mitima ku buryo umuntu yiyumvira ati uyu muntu n'umwanditsi nkuko atanguye ubivuga jewe nama mvuga ko ndi umutumwa w'abatantumye hari ivyo navuze muri iyo ndirimbo heraba urusha amagara akurusha urusha amagara nawe akurusha umutima urumva urusha amahera akurusha ubuzima none wishimira iki urumva rero kuri ino si ni gufashanya ni kuki umuntu yishira hejuru ni kuki umuntu yigira kara ngo je ndazinanye nabanaka ngo nta wonkora ko jewe ndi iki nta mugabo kibagira ko hari uri hejuru adukontorora twese avuze ati ryama hajya ni direct avuze ati hagarara avuze ati wewe bimeze ukuntu donc avuga rimwe gusa bigaca bigenda neza mugabo nkaca ntangazwa n'ukuntu abantu tuguma twigira ibihangange kandi igihangange ari kimwe ari yaturemye. Urakoze cyane Visual. Ugiye kuraba rero nkuko mpejeje kubivuga urumwe mu baririmbyi hano mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi wandika neza. Ni kuvuga iyo utanze message iratomoreka. Ugerageje kuraba mu iki gihe turimwo indirimbo ziriko zirasohoka zose siko ziba zifise iyo karite. Ubona ari irihe banga ryokora kugira hano mu muziki wacu 257 iyo nyandiko nziza tugume tuyironka ku mwanya nkuko biba biri kuri wewe? Bon si ngombwa ngo muzokwame muronka inyandiko nziza kuko nizi zindi zirakenewe mu kibano aho tubaye. Turakenera ubutumwa budukora ku mutima ariko kandi turakenera n'ubutumwa bw'urukundo turakenera n'ubutumwa bwa histoire y'umuntu kuko ivyo vyose biza mu bitwubaka nk'ubu uvuze ati banyise ikidoma ncakubiti n'amabuye ndabakoma urumva iyo ni histoire kandi irafise ico yungura mu mutwe canke mu mitima y'abantu bivanye nuko hari ico uriya muhungu kiri kuyiswe avant abantu batari bazi yuko ahageze yo hashika ico rero kirigisha bivuga ngo n'izindi ndirimbo nk'indirimbo z'urukundo urumva ko kiba ari ikintu sinovuga ngo ntizikenewe ni wanje ushizemwo ni kuki ugaca ufata n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye urumva ko ubwo bwinshi cyangwa ubwo budasa bw'indirimbo nibwo butuma abantu batora uyu canke uriya bivanye na nivo umuntu wese abariko. Ugiye kuraba rero indirimbo ziwawe nkuko nayo mpeje kukivuga n'indirimbo ziba ari nziza mu buryo bwose bwabo buryo bw'amajwi n'ubw'amasanamu kandi rimwe na rimwe ugiye kuraba saba aririmbyi bose bashobora kubikora no mu gihugu cy'u Burundi nkuko ubikora. Ibanga niriye? Oya nta banga rihari habwo no kumenya ngo jewe ndiki mviziki nshakiki urumva abantu bambona gute mbega nobaha iki kuri jewe mbega mvuyehe ngezehe ngiyehe ivyo vyose umaze kubishira hamwe uco vuga uti jewe rero mbona intumbero yanje nogenda
ibintu ndabitwaye gutya bica bikunda. Yego urakoze cyane. Mbo Vishu, iyo kenshi uri kurakora indirimbo ziwawe nkuko dusanzwe tubibona ubikoramo, ni iki gishobora kugutera intege? Bon, icambere kintera intege nuko ndafise Imana, kuko mpora niyumvira iyo navuye, inzira nagiye ndacamwo. Yego. Narahuye na Bosco tukiri bato turaduga, igeta arinjiramwo, umugwi uraba Peace and Love. Yego. Igeta aravamwo, Bosco aravamwo yitavye Imana. Ndaronka Famba. Yego. Ukuntu rero Imana igenda iratumbereza ibintu, niko gutuma ngira kurema, kuko ndavuga nti ko bigenda kose ndabona ko ntari je nyene, kandi ivyo nkora umengo jewe aho ngeze ndabona umenga abantu baravyakira, ivyo bikantera intege rero. Iyo usohora indirimbo, ikintu c'ibiharuro canke imibare yo kuri social media nka YouTube n'ahandi, byo biri mu byo wisunga mu kuraba canke bigenda gute? Uraba ko message yashikiriye abantu? Jewe sinisunga ibiharuro by'abantu ku ma social media. Oya, jewe nubwo yoba umuntu umwe naririmvye indirimbo ikamukora ku mutima, ivyo birampagije, kandi ndazi ko nta gihe na kimwe ndaririmba indirimbo ngo ikore ku muntu umwe. Ntibibaho. Urumva bamaze kurenga 10, barenze 10, ico Imana yantumye gukora nagikoze basi. Mbo ni Vishu Love, ugiye kuraba amaze igihe gitari gito muno muziki ndundi, ugiye kuraba ufatiye ku gicapo we wiha imbere y'igihe, dufate wanagomba no ku ntango y'uno mwaka, ivyo wifuza gushika ko muno mwaka vyarabaye canke uracagerageza? Ndabirembeje. Nta objectif zitatu muri ivyo nyimba atari bane? Ndabirembeje kuko bwa mbere n'ubu nguma ngaruka hahandi ivyo nifuza gushikako. Igituma mvuze nti ndabirembeje, urabona concert zirabaho. Yego. Kandi ndatumigwa. Hama ikindi, indirimbo narazibahaye kuva mbere n'imbere yuko umwaka utangura, nabahaye indirimbo yitwa Bend Over. Yego. Abantu baravuga ibicanke biriya. Mu kwezi kwa kabiri ndabakorokana mu indirimbo 2. Kubadi. Urumva amahasa yitwa C'est toi nitwa Jolie Madame. Yego. Sivyo? Ibintu biba bigiye ku yindi mpoemu, abantu bati noneho Visha arahumaganye, ivyo atari bwagire aratangwirira araje. Hama mu gihe ca Pasika ndabaha indirimbo yitwa Yaravyemeye. Abantu bati rero birahindutse, Vishu ajana n'ibihe. Imbere ya Pasika intamba ziza gukina hano zikubita umugwi, ndabakubita indirimbo yitwa Intamba mu rugamba. Urumva? Yego. Akazina urumva n'akarembeje. Shira ku biteramo, shira ku ibiki. Urumva ibintu ni sawa. Yego. Ibintu ni neza cyane. Turinde dushika rero no kuri ni kuki. Urumva ibikorwa vyo bishara birembeje. Nimba ko indirimbo ari nyinshi kuva mu kwa mbere gushika mu kumunani. Mbo ugiye kuraba rimwe na rimwe indirimbo ziriko zirasohoka z'abaririmbyi nkuko we uri kurasohora, besha abaririmbyi besha hani iwacu novuga ko ari ibintu bitinyitse kuri bo, kuko hari abaririmbyi batandukanye ugira ko ukabona kubise hiti mu kwa mbere, tugaca dusubira kumubona ruko Sami itanguye. Ukivuga ku iki cyo kintu? Ni strategy yiwe ntaho mwinjirira. Erega je muri ivyo nakubwiye, hariho n'ivyo ntakubwiye nk'indirimbo z'amadeal zica hano zirihwa, nkazikora nkaziha benezo, hamaje amafaranga yanje nkashira ku mfuko, ibintu bikagenda neza. Yego. Kuko tugiye kuraba Vishu ntaguciriyemwo. Yego. Nkubu ndaguha akarorero kuri Kiriko Akiri. Kiriko Akiri haravuzwe amajambo menshi atandukanye nyuma yahasohoye ahanihe. Bamwe bakavuga ngo yagize ubwoba bwo kongera kuyisohorera ku yindi ndirimbo, bamwe bavuga ayamuhe, abandi bavuga ibinabiriya. Ico kintu uriyumvira ko coba kibaho by'ukuri ko umuririmbyi ashobora gusohora indirimbo bikamunanira kuyikurikira? Iyamuhaye iya mbere niyo ishobora kumwongera iyindi. None ntiyayikurikije ubu basubire bavuge yamaye sasa. Donc ni strategy y'umuntu, ahubwo nyene ni vya bindi abantu nta facture bariha iyo bavuga, sivyo? Kuvuga rero ivyo ashaka birarekuwe, mugabo si vyose kuba ari ukuri. Bavuze ko yatinye niyasohoye iyindi, none yo yose mbona yaciye ibintu.
irabarembeje none ugiye kuraba no mu gihugu cy'u Rwanda umenga igira kabiri mu ndirimbo ziriko zirumva cyane none urumva abantu rero nta bubabuza kuvuga kuko nta kori batanga mbo nk'umuntu ugiye kuraba ukuriye benshi mu no muziki duhera wanagomba novuga duhere 2020 gushika ubu ubona umuziki ndundi uri kurava uri kuja muziki w'Uburundi wari ufise vision nziza wari ufise n'intambwe nziza mugabo harabashaka kuza barawusubiza inyuma bitwaje ibicanke biriya bagomba kuza baratunigira mu menshi ariko turacagwana kandi bizokunda umuziki uri kuri avance umuziki uri kuri avance urabona baririmbyi bagiye batandukanye barasohoka bararonka amadili ubu ibiteramo nubwo bitegurwa na bake kandi ari bike urabona ko abaririmbyi bahabwa agaciro bakajamwo arumva kera siko vyahora by the way ubu turanishikira no ku mukuru w'igihugu hoho umujama wacu yego umujama wacu nk'ico kintu habwo yuhu nk'ico nibona ko ari ikintu gikomeye gituma n'umuntu yo kwa avansa akavuga ati nimba nyene icubahiro yaratugiza abajama biwe kubera iki tutofatira aho nyene habwo ngo tugire donc twa avance sawa sawa yego ugiye kuraba kijya ni kimwe mu kintu rimwe na rimwe wasanga ubwa mbere turonse umuririmbyi mwiza mu mwaka ari nka babiri ubundi mwaka ariko ubu bariko baragerageza kuduga umwanya ku mwanya kubera ko babona ko bya bintu bishoboka byaramaze gukugwa kuri rya zina ry'ubuvayo n'andi mazina atandukanye basanga none urabonanye n'icubahiro ahantu hari muri kino gihugu c'Uburundi ko kenshi abari mu muziki abari mu abanyamuziki kera siko vyari bimeze yego kuva 2020 gushika ubu ndazi ko maze kuvugirizanya n'icubahiro sinona gaharura yego sinona gaharura kandi hariho n'abandi n'ubu hariho igiteramo giheruka inkerebutsi cyari cyateguwe na Paeje warabonye abaririmbyi bagiye batandukanye niho twari turi twese kigeze ikintu coroshe kandi kiriya ni ikintu cerekana ko ubwa mbere nyene icubahiro aradushigikiye yego sivyo igihugu kiradushigikiye leta mvyeyi leta nkozi iradushigikiye warabibonye buherutse igiteramo cyateguwe n'abaririmbyi mukombozi sivyo umutwenzi festival warabonye nyene icubahiro yaraduteye iteka rakizamwo kiriya ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma abaririmbyi bavuga bati kumbe vya bintu vyacu hamwe kera batwita abavuayo nibiki nyene icubahiro aratwubahuye dukore ibintu vyacu arabiteye iteka kuko ni gake nibaza ko ari gako umuririmbyi yotegura igiteramo hama ngo nyene icubahiro mukuru w'igihugu akizemwo nimboneka rimwe ugiye kuraba biriya vyose ni ibintu vyo gushima mon frère yego kandi bitera intege abaririmbyi abo bidatera intege ntibambaze abo bidatera intege bo barabatazi ivyo bari oya ntibambaze kabisa kuko ntaco tuzokwagiriza leta rego oya kwe mbo ugiye kuraba tugarutse gato ku nkerebutsi day ni bimwe mu bintu bavuga ko biriko birafinanswa na Paeje eske ubona ufatiye kuko turiko turabona umuziki ukorwa igihe kimwe tuzobona Paeje iriko irafinansa umuririmbyi muri project kanaka yiwubwiye none je singaje muri Paeje naragiye wow naragiye muri Paeje barampaye amahera hamwe tuvuga duti nk'ubu nk'akarorero nka Dramati canke D1 apanze gusohora indirimbo akavuga ati mfatiye kuri project mfise ngira nsimbe presente project bimeze ukuntu uku hama indirimbo nyambashiki buraya akayikora akatuzanira indirimbo nziza ubona ico kintu gute ivyo vyose birashoboka ivyo vyose birashoboka vraiment muri Paeje nta muntu bakumira jewe washaka jewe ngomba ndi umu ambassadeur wa Paeje je naragiyeyo ibintu biragenda neza gusa hariho utuntu bagomba kubanza kugukebura kuko turazinanye mon frère hariho inyigisho babanza kugushira ko bakubwira ati ibintu bimeze ukuntu kuko hari umuntu urashobora kumva ngo Paeje iratanga amafaranga iratanga 50 million wowe ukaba utarakora ku miliyoni 5 ugaca ushaka ko baguha 50 kandi Paeje bakaziguha hega ushobora no gucuja kuborerwa ati ya ivi niko na hela mwenye barabanza bakakwigisha bakakubwira ati rero ni vyiza ko aya mafaranga wumve ko ugomba kuyasubiza ico nico cambere hama kandi wumve yuko tuyaguhaye nubwo uzoyasubiza utazoyasubiza ataca gusigiye nawe nk'iterambere canke nk'imbarutso yuko abandi ba jeune bari inyuma yawe bokoga kuri ako kazi kawe nabo ngo bashobore gutera imbere urakoze cyane
Mbo dusimbire gato kubijanye n'ibiteramo Vishulo. Yes. Ugiye kuraba ku biteramo bibanga mu gihugu nivyo barakomeje guha ikibanza abaririmbyi ariko hagacabo mwidogo ugiye utandukanye uturuka ku biteramo babiri novuga ko ego nivyo yacu babiri international mvuge birimwe abanyamahanga. Aho abaririmbyi babiri bamwe namwe bidoga ku kuntu usanga nk'umuririmbyi kanaka yahamagawe ava mu kindi gihugu ahawe igifuwa byaca amafaranga ariko abaririmbyi bo ngahi wacu babatumiranye ugasanga uburyo nibuke baciye baguma bakorera kwa ryari rundi ryacu naho umuririmbyi w'umunyamahanga bakoreye ku $1. Ico kintu kibona gute canke ukivuga ko oya nta kosa none turangana wewe wumva bidakunda show ucuyireka ariko ugiye kuraba niho hacava wa mwiko mutandukanye oya nta mwikomo mugomba kugira canke bagomba kugira wewe present ukumeze turabe standard yawe uriko hama wovuga uti je nkorera par exemple 30 millions nimba uzimerita ugira ngo bozi kwima oya none hariho ukuntu uruca usanga rimwe na rimwe iyo baririmbye abanyamahanga bashitse mu gihugu iwacu bahawe agaciro karekare nkuko byagiye kuba ubuheruka mu gitaramo cabereye mu ntara ya Gitega ku muririmbyi Harmonize aho bagerageje kumugirira ibintu ugiye kuraba ubona ko ngaha mu Burundi atamuririmbyi numwe dufise arabikorerwa kuko bamwakiriye dushike mu gitaramo ibintu bitandukanye aho mbere byagaragaye ko hari nabo yaciye amazi ugasanga ivyo bavuga n'ivyo bakora umenga ntabibona ubibona gute ko agacira abanyamahanga bahabwa hano mu gihugu iwacu kumenga sikabi iwacu baca bahabwa bagiye mu bindi bihugu gukora ibiteramo none nimba mukabahamwe bugi yemwe abantu je muranwenza jewe agaciro k'umuntu nica ashoboye nimba umwisutse kukavuga ngo je ndamubonamwe agaciro abo gaciro kakamuha ntakabone isawa kandi biratahura isi je ndabitahura none abanza mutange valeur kuvyiwanyu yego muratanga valeur kuvyiwanyu ubwo bushimwe mutanga canke ayo makado mugenda gushira abanyamahanga banza muyahabi wanyu bigende neza d'abord mubanze mubamurikire babone ko mubitayeho hama mwiyumvire kuja kubikorera abandi bantu namushiriyemwe hari n'uwitwa Bernice yagerageje gusoma Kondebo yagishika ku kibuga c'indege ngamugwe mu munda kandi mu gihugu ca Tanzania ngo bisanzwe bitemewe eski iki kintu cyo kutamenya imico y'ahandi hantu ntubona ko naco gishobora kuzodukoze bari gihe kimwe bon jewe sinovyinjiramwe cyane ariko nibaza ko umuntu wese arafise uko yaremwe canke arafise uko yakuze arafise no kuntu apanga ibintu vyiwe ntitubibahore hama kutamenya ibigezweho naryo nikosa kuko ntushobora kuja kugira ikintu mutakivuganye n'umuntu kuko na jewe ndi ku kazi par exemple nk'ubundi kuri stage ntushobora kuduga ngo uririmbe jewe mvise ari je nkorera ahantu we nguduwe kuri stage tutabanje kubivugana ntibikunda ni nkuko naje we ntashobora kuguhamagara ngo inguririmbe ndakubonye tutigeze tuvugana yuko woduga kuri stage mba ndiko ndiyicira akazi kuko ushobora kunyankira yego ushobora kuba utaje kuririmba waje kwiryohera tutigeze tuvugana canke widuganye nomenya gute kutaborewe uje kugira amadega kuri stage ivyo vyose fo dutahura rero wewe imbere yuko ukora ikintu banzo ubaze bimeze gute bigenda gute apana ibintu vyo guca ushoboka usanga ugize n'ibintu bitabaho imbere y'abantu iyo uriko urakrea ibintu bidashoboka ni ibinyene usanga waguye HS yego mbo ugiye kuraba rero Vishum nkuko hagenda haraba ibiteramo bitandukanye wewe nk'umuririmbyi dufise twemera hano mu gihugu c'u Burundi iyo ukoze igiteramo ni gute ushobora kubona ko Messi yakuzanye yabaye khayisi mu giteramo bon nukuntu abantu bakwakira nukuntu abantu bakwakira ukuntu muririmbana ukuntu babwira baririmbe bakaririmba wababwira duza amatelefone bakaduza wababwira koma amashi bakayakoma wababwira bakasubiramwo harumva ko mission iba yatotse biba vyaheze bakoze cyane ndiko ndasaha nini n'uguma kubitera mu kuntu kubera ko hariho utuntu tumwe na tumwe hani iwacu dukunze kwibonekeza usanga ari ingorane hariho ukuntu rimwe na rimwe iyo turaba nk'ibiteramo internationale canke nkuko bisanzwe biri hano mu gihugu c'u Burundi n'ahandi biba ugasanga umuziki wako bavuza live mu biteramo urumwe mu baririmbyi hani iwacu novuga ko bari mu ba mbere pe
iyo hageze ko ico kintu live ucumva gusumbya abandi. Eske ubona tudakwiye kugira natwe igihe kimwe nivyagenda neza abaririmbyi bacu bakaza barafata umwanya wo kwiga umuziki live kumenga ni ushobora kuseruka mu biteramo international? Ivyo nta kibazo, bibaye ngombwa abaririmbyi bakavyumva je numva umengo vyoba vyiza, nkako je maze kuramura benshi abavuza canke abaririmba maze kuramura benshi, kandi n'ubu nibaza ko mwavyumvise ishure riri hafi. Yego. Urumva aho jewe mba ntomboye baba bankamiye mu cotsi. Yego. Mbo ubibona gute rero kugera aho tugeze? Ubona twazogera kuri market international y'umuziki gute mu gihe tugifisa akagahaze kuri live? Oya, kuba umuririmbyi international canke gushika gushika ku rwego international birasanzwe ivyo, kuko ubu bikoresho birahari, abaririmbyi barahari, sino kekeranya. Ahubwo twebwe muri twebwe ibintu vyose bihera mu mutwe. Utangura kwibaza ngo ndi hehe, ngeze he, nshaka gushika he. Iyo umaze gupanga akarere kawe nta kidakunda, kuko naba wumva ngo international siko batanguye. Tugomba ahubwo kwiyumvira ngo tubitangure gute. Yego. Pass. Barakoze cyane. Mbo Vishu, iyo wiswe umuririmbyi wa mbere mu Burundi aririmba neza live ubisiporta gute? Oya, je ni nta bintu birebire. Je nshimira Imana kubona d'abord ngihema, hama nkashimira Imana yashize mu izo ngabirano zigiye zitandukanye, gukompoza, kuririmba, kuvuza gitari, piano, batterie, vyose vyuma vy'umuziki, shiramwo n'agakembe ndazi kukavuza n'indonongo. Urumva? Shiramwo ibigiye bitandukanye nk'utwuma twitwa harmonica canke pianica, twose ndazi kutuvuza. Nkaca nshobora kuba umu arrangeur mwiza, nkafasha amakorali agiye atandukanye. Jewe ubwanje nkashobora kwikoca indirimbo n'abandi baririmbyi bamwe nk'abakoca bigakunda. Urumva? Cenda bishimira Imana iyo rero umuntu avuze ngo uwa mbere kuri live canke iki, sinibona nk'uwa mbere, ahubwo nibona nk'umuntu agomba gusubira kwiga kugira ngo name ndi uwa mbere. Yego. Iyo ugiye kuraba rimwe na rimwe iyo biriko biravugwa haca hongera hakavugwa ikintu cyo kubakompara na Kidumu. Iyo ubwe wishize kuri niveau ya Kidumu canke muri kumwe, ubona aho kwikiye kibanza, ubona nyene uri uwa mbere canke haracari hakantu uvuga ati harimwe intambwe kana. Je ndi uwa mbere. We wiha ikibanza ca mbere? Je ndi uwa mbere, ndicaye nasi ndi hano imyaka erega ari ikintu kibisigura. Yego. Jewe umbajije ndi uwa mbere. Wocu bidekriva gute? Ndabidekriva ku myaka ndabimazemo. Hari abantu bahora bavuga ngo umuntu ari muri karaoke ngo ntibikunda ko haronka ibiteramo ngo abantu bose ngo bagira amakaraoke ngo barazimye. Vishu nakora ibiteramo? Vishu arabikora nyene kandi tukabona umenga biranitabiye. Ni na vyinshi par contre, ni vyinshi cyane. None wowe ureka kuvuga gute ko ndi uwa mbere mu gihe mu myaka 10 iheze je nshobora kuba ndi muri babiri bashobora kuba baronka ibiteramo vyinshi. En plus ushizemo na za karaoke. Wondeka kungira uwa mbere gute? Nuko babona ushoboye akazi kabisugiye kuraba. Voilà. Mbo Vishu. Yes. Ni nkiyihe nama wogira umu artiste muto canke wifuza kuza mu ibi bintu? Icambere no kugira indero. No kumenya ivyo ugiyemwo. Kigira kabiri no gusenga. Ya. Mbo mu rugendo rw'umuziki Vishu amaze nk'igihe kitari gito. Amaze gukora mu biteramo bitandukanye n'indirimbo nyinshi zitandukanye. Urubona gute mu mbona kazoza? Imana mu gihe gutije amagara. Imana niyo ntiza amagara Vishu azoba ameze neza cyane. Bizoba ari ibintu vyiza gose kuko hari ama experience umuntu agenda aragira. Narakiriye Kofi mu Burundi, narakiriye Fally mu Burundi, narakiriye Diamond mu Burundi. Burya ni naho havuye izina ryitwa rya Mukali wa live East Africa, cyazanywe n'abatanzania hari muri 2019 kuri Zion Beach. Abatanzania babonye ukuntu mvuza bahagarara ku mameza baraba uwo mupeti yasaze. Haba ngo uje mani Mukali wa live, uje mani ajua kupiga vyombo vyote, uje vyinshi cyane. Bavaho bambatije Mukali wa live njanda jakira. Narakiriye Sauti Sol, narakiriye na Vikenzo, narakiriye Lady JD, narakiriye Charly na Nina, narakiriye Nova, narakiriye ba Washington, narakiriye ba Mr Nice, narakiriye. Donc ni benshi cyane. Muri ivyo biteramo vyose rena genda camwe vyabo baririmbyi bose bagiye barapreciate d'abord
narakiriye Harmonize bivuga ngo ibiteramo vyose nagenda camwe bose bagiye barapressya bavuga bati uyu muririmbyi arakomeye aririmba neza no mukambwe kabisa aravyumva ibi bintu ni ivyiwe. Ico gihe rero mba numva ko muri kazoza kanje nta muntu azombesha nuwo novuga ngo ndafashe ukuboko azoca mu nzira igororotse kuko jewe ibinogo amahwa ibiki vyose narabiciyemo noba namuciriye inzira azoca ahagororotse. Urakoze cyane. Hama Vishu, yes, mu kugana ku musozo wa kino kiganiro Vishu Love turi kumwe ni Vishu Love afise igiteramo vuba cyane novuga ko ugiye kuraba giteguwe ku buryo novuga bwiza. Yes, yego kabisa. Igiteramo cyiswe Nyamachoma Festival. Yes, ukigiye ko ikabakunzi b'umuziki ndode n'abakunzi ba muri rusange. Reka mbanze mbwira abantu ahubwo baze tujya inyama. Yego. Hazoba ari kuwa gatanu le 28 na samedi le 29. Yego. Kiretse ko tuzojya inyama. Tuzoca dusozera ete canke ici. Sivyo? Yego. Hama tubisozerane n'umuziki wa Vishu Peace and Love na Peace and Love. Yego. Bizoba ari ibintu bicika, bizoba ari ibintu biteye ubwoba, bizoba ari ibintu biryoshe cyane. Nta n'impamvu yotuma umuntu asiba kuko gusiba tugomba gusozera sama tumeze neza cyane. Tugomba gusozera sama turya inyama tumeze neza. Tugomba gusozera sama mu munezero wa Vishu na Peace and Love. Hazoba ari kuri Buja Yami Bliss kuviga cy'isa 12. Kwinjira ni ku buntu kandi vraiment akabeyi ntavyo kuvuga ngo ibiki ni ku buntu. Twebwe gusa icyo tuzogusaba tugusaba kuzuzanya amafaranga mu mufuko kugira ngo abandi batazoshitura agashitwa nawe uri kuramira mitwa. Nkako abarundi barasangira ndabizi uzuzanye ni wazana 5 uzoca wa mugenzawe afise kamwe nawe agire tubiriwe basi wanyoye tune si sawa canke wariye 3 nawe akajya tubiri ni sawa. Siko ibintu bimeze. Hama ciwe nka Vishu nzoba ndahari ndabiteze. Sino kubitega gusa ndazi ko bazoza kubera abarundi barakunda ivy'iwabo barakunda umuziki. Ico niyemeza jewe na Peace and Love no kubanezereza nizo nyama kubazi ari ku bwinshi kuko ni The Fighter Production hamwe na Buja Yami Bliss babiteguye. The Fighter nayo wumvise The Fighter Production ucumva Vishu ari muri label. Vuga ko The Fighter niyo kwemera kugwa hasi barakora ibishoboka vyose. Buja Yami Bliss ni ruhande ya Cafe Gourma muri Centre Ville. Abantu ndabatumiye kuva saa 12 vyo guheza ntihagire ubimbaza kuko y'abantu baryohewe kirazira kubakura mu munezero kandi ngo uyimya azohanwa nk'uyiyahuye.